ugasanga abantu n'abatunzi barurangirana mugabe ibyo bintu karondera iyo byakamanganya ukahabura nukuri nagira mbwira abantu barondera ubutunzi bakaburondera nabi hariho n'abica abantu hariho n'abatanga ibimazi by'abana babo kugira ngo baronke umugisha nagira ndaguhitangazo kunzi ba CANAAN TV turaramukije mu izina rya Kristo Yesu tuhakaze kw'imboneshakure dushimiye abana natwe mu biganiro mu ijambo ry'Imana no mu bindi bitandukanye muhora mubona kw'imboneshakure tubashimira cyane mumeze neza yego ndashima Imana yego n'amahoro nawe cyane meze neza cyane Imana ishimwe amen uyu muvyeyi mubona twama dukorana kandi abiza bamaze kubibona ibiganiro bica kw'imboneshakure murafashwa iyo ubonye abantu bakubwira ko bino biganiro canke ku butumwa mutanga mwimva gute? Nukuri ndabishimira Imana urazi gituma nshima Imana jewe hari igihe abantu bigeze kumbwira ngo mbega ngo nguri kurondera ngo ama views cyenda babwira ngo ama views siyo nkeneye cyane siyo nkeneye kuko nk'ubu yoba nkeneye ama views hari ibyo biganiro nokora kandi byo yazana menshi kuko ndamaze kubona ibintu abantu barakunda amakuru barakunda ibintu bicika barakunda ivyononekaye urumva nanje amakuru no genda yarondera ngabo nibaza ko atari yo mfise ko umutwaro cyane ariko umutwaro mfise nuko hari ikintu noshobora kuvuga kigafasha umutima w'umuntu byo birampimbara kuko hagize umuntu umwe gusa afashwa mwijuru ndazi ko haba hariho impundu hagize ijambo jewe Imana yoncisha muri gafasha umutima w'umuntu byo numva ari inyungu ikomeye kuri jewe ni inyungu ikomeye kuri jewe rero nico gituma byukuri nezegwa no kumva hari umuntu antelefone yambwira ati iri jambo ryamfashije hari ico nungutse hari ico byafashije umutima wanje hari indi ntumbero nafashe ku bw'amajambo yaguciye mu kanwa byo birubaka umutima wanje cyane wa murakoze cyane ni ikintu kitoroshe kubera umuntu atanga ubuzima no kwitanga kudasanzwe mu ibi bintu kubona video imwe gusa ndabizi si ikintu coroshe oya ntibyoroshe kuko biragusaba umwanya biragusaba kubisengera biragusaba nukuri nakigoro sinobesha nakigoro ariko n'ivy'Imana dusaba kwigoranye ega nta kintu nakimwe dukwiye gushika ko kitworoheye ibintu vy'Imana nyene biragoye yego ariko nuko nyene kubishimira Imana wa dutangura mu dusengere kazi Mana yanje mwami wanje ndi imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu mwami w'umukiza w'ubugingo bwacu tuje dushima mwami Imana igikorwa cyiza wadukoreye mu kwemera kwitanga ku musaraba kugira ngo urokore ubugingo bwacu natwe uyu munsi ari cyo duhamagarirwa gukora kugira ngo natwe mwami tugire icyo tubibye mu bwami wakoze ibikomeye kugira ngo nibitubishikeko natwe nk'abana b'Imana muri gato twokora kagafasha imitima y'abantu ndabizi neza ko ari ishimwe rikomeye mu ijuru none ndasenze ngo dufashe kandi dushigikire muri byose kugira ngo ibyo dukora n'ibyo tuvuga bibe umugisha ku bazovyumva kandi izina rya data wa twese rikomeze gushimwa urakoze icyubahiro cyose kibicawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise amen 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 hari sengesho senze ritasanzwe ati ibyo tuvuga bibe umugisha ku bazovyumva iyo tuvuze ijambo umugisha abantu bafise ukundi kuntu babibona gutandukanye mwebwe iyo bavuze umugisha mwumvike jewe iyo mvuze umugisha jewe sindabifata ko ari ibintu materiel
ariko umugisha nyamugisha ni icyo Imana ivuga kuri ivyo jewe mba mfise, kuri ivyo cyangwa undi muntu wese afise. Mbega Imana ibibona gute? Mbega Imana iri muri ivyo? Kuko nasanze ikintu cyose kitari mu Imana si umugisha. Oya, si umugisha. Ariko ikintu cyose Imana irimo, naho kaba gato karakura kandi kakaguka kakagera kure. Mugabo ivy'Imana itarimwo biherera kuri wewe. Ntibigera kure. Birafise limite. Ariko umugisha ntugira limite. Umugisha ugera kure. Kuri ico hari umuntu kumva si twese dushobora kumenya ico Imana ivuga ko kintu umuntu afise. Ni gute umuntu ashobora kwitegereza ikintu akavuga ati vy'ukuri uyu muntu ni umunyamugisha? Urazi umunyamugisha gateri bihaba bingora gusigura, mugabo impwemu yara ndasabye amfashe kugira ngo nshobore kubivuga neza. Ariko mbere yuko ndabivuga, reka tubanze turabe mu ijambo ry'Imana ico umugisha uri, ico Imana ivuga ku mugisha. Reka dusome mu Itanguriro igice ca 27, dusome kuva ku murongo wa 27 dushikane ku murongo wa 29. Haravuga ngo aramwegera, aramugumbira, yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe, aramuhezagira ati, ubutamirane bw'umwana wanje umeze nk'ubwo umurima uhoraho yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mirima imera, hakikimbuka impeke n'umuvinyu. Ubwoko buzogukorere, amahanga azogupfukamire, uzoganze abo muvukana, abavukanyi bawe bagupfukamire. Uzokuvuma wese avumwe, uzoguhezagira wese ahezagirwe. Urumva? Uyu yari Isaka, yahezagiye Yakobo, sivyo? Urumva amajambo yamwatuyeko, yavuze ngo ubutamirane bw'umwana wanje bumeze nk'ubw'umurima uhoraho yahaye umugisha. Urumva? Ngo akamoto kiwe kameze nk'ak'umurima Imana yahaye umugisha, sivyo? Ngo nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru. Bisigura ngo Imana iguha imvura ikwiriye, itazoba mu rubura, itazobamwo ikintu kiza kurandura, sivyo? Ngo uhoraho ngo nuko Imana iguhe ku kime kivuye mu ijuru no ku mirima imera, hakikimbuke impeke n'umuvinyu. Bisigura ngo Imana izi guha imvura, ibyo uzorima ntibize binyonyere, ntibize bihure n'icyo, umva haze hagwemwo imvura nziza bizotuma wimbura ibintu byiza kandi byinshi. Siko ngo ubwoko buzogukorere, urumva? Uzoronka abaja, uzoronka abantu baba mu rugo rwawe bagukorera. Bisigura ko uzobura umutunzi cyane, uzori mukimbura ugatera imbere, ukaronka abagukorera. Siko ngo amahanga azogufukamira. Bisigura ngo amahanga azoza kugana, sivyo? Abantu bakuzeko bagira ico bagukuyeko kuko uri umutunzi arengeje. Ngo uzoganze abo muvukana. Ni kuvuga ngo muwo muvukana uzoba hejuru. Uzurabe umuntu Imana yahezagiye by'ukuri abera umugisha abandi. Muwo muvukana uzoba umunyamugisha uri hejuru yabo, sivyo? Ngo bagufukamire, ngo uzokuvuma wese avumwe. Umuntu wese azokuvuga ko ijambo ribi bize bimugarukeko, ntazabona umugisha, ariko uzoguhezagira wese zahezagira. Uruvuye muhezagira, yahawe umuhezagiro w'uburyo bwose.
amajambo gusa. Uyu mwana Yakobo bavuga ko Aburahamu yari umutunzi ngo rurangirano, yabisigiye umwana we Isaka, sivyo? Ariko Esawu waje avuye guhiga yaje kubwira se ati papa mpezagire, aramubwira ati yo mwana wanje umuhezagiro wose nagiye kuwutanga. Ararira. Esawu urumva yasigaranye ubutunzi bwose bwa se, mugabo butarimwo ijambo. Esawu yararize aravuga ati papa nta muhezagiro usubye ngaha hepfo, yaramubwiye ati papa nta muhezagiro n'umusigaranye, ati wose namaze kuwutanga. Isigura rero umuhezagiro, umugisha ni jambo, ni Imana ivuga mu vyawe, sivyo? Uko vy'ukuri hariho abantu bagira umugisha ariko itari mw'Imana, ugasanga abantu n'abatunzi barurangirana, mugabo ivyo bintu karondera iyo byakamanganya ukahabura. Ariko hakaba ibindi biri mw'Imana, biri mu muhezagiro w'Imana, ugasanga bizogenda umva ari uruhererekane, succession. Naka yasigiye naka, naka yasigiye naka, ugasanga ni ibintu bidacika. Kandi uravye Esawu nta hantu namwe wasubira kumuvuga muri Bibiliya. Ariko Yakobo uravye incuro avugwa muri Bibiliya, uravye incuro n'uyu munsi Isirayeli avugwa, n'uyu munsi iracyavugwa, sivyo? Ariko Esawu ntawe umuvuga. Kubera iki? Kubera hari ico se yamuvuze ko, hari ico Imana imuvugako. Ariko hariho n'abandi batagira vy'ukuri ico Imana ivuga mu vyabo. Rero ari naco gituma abantu b'Imana dukwiye gusenga Imana kugira ngo ibyacu tubishire mw'Imana, tubiragize Imana, abana bacu tubaragize Imana, ubutunzi bwacu tuburagize Imana, ku buryo bizogenda ari uruhererekane udacika. Sinzi ko ndakwishuye. Murakoze cyane, mwivuze neza. Uyu munsi hariho novuga urungano rw'abantu bipfuza gutunga kare bagakora kubera ko babonye ko icyo twokwita umugisha ari ibintu bifadika, amafaranga, ibintu nyene byiza byiza, akabakona ko ibyo bita umugisha, bagakora ibintu byinshi bimwe bimwe atari byiza, mbere novuga byinshi atari byiza kugira ngo babone bwa butunzi. Mu by'ukuri iyo umuntu abarabiye inyuma abona ko by'ukuri ari cyo twokwita umugisha. Ni gute umuntu ashobora gukorera umugisha uzoramba akawuraga abuzukuru n'abuzukuruza nk'uko tubyumvise kuri Isirayeli ari we Yakobo? Urazi Gatiyeri, nukuri nagira mbwira abantu barondera ubutunzi bakaburondera nabi. Hariho n'abica abantu, hariho n'abatanga ibimazi by'abana babo kugira ngo baronke umugisha. Nagira ndaguhitangaza, ivyo bintu bizoherana na wewe, ntawe uzobibenefisya. Abana bashobora kuba batindi, niyo vyoba bihari ugasanga nta nico bibamariye, ahubwo aho kubabera umugisha bibabereye ubumara bwo kubica bakabijyaniramwo. Urumva abandi bagacika, sinzi ingene bivuga, bakaba abantu ataco bamaze. Urumva ahubwo n'abantu bakabara bakavuga ati ariko wabonye, bakaba nk'iciro ry'umugani, bakaba nk'iciro ry'umugani. Ariko ndakwinginga, ivyo ukora byose bikore mu kuri, ivyo urondera byose birondere mu kuri, siko kugira ngo bize bisigare ari umurage, ari umurage mwiza uzobira umugisha n'abazogukomokako. Hamwe bazavuga ati byari vya sogokuru, ariko uduraba abantu benshi bare n'abatunzi. Genda kunda kwigira ku bantu, ntinjira nkaraba buhoro buhoro, nkaraba mbega abo bantu bari bameze gute, kubera ko ibyagenze. Kenshi uzosanga abo bantu bakora ibintu bibi, ibintu byabo bigakamangana bigahera, ukibaza uti none se yarigeze kubatunze. Aho ugasanga abana ni bamayibo, kubera ibintu batabironse mu kuri. Ariko ibiri mu muhezagiro w'Imana biraramba, biraramba, bigira ikimazi. Nico gituma ntera intege umuntu wese ariko aranyumva, gira umwete n'ishaka. Birashoka ko
wowe wasigaranye n'umurage mubi birashoboka, ariko wowe ushobora guhindura uya murage ukaba umurage mwiza, ugasenga Imana igahindura, ikaguhindurira amateka, ikaguhindurira izina. Rero duharanire by'ukuri gukora ibintu vyiza, tubishire mu Imana, tubiragize Imana kugira ngo bize bibere umugisha nabo tuzosiga. Burya nkunda kukivuga, umuntu ibyiwe tubibonera atakihari. Hari ibyo umuntu ashobora no kubakirako, ega n'ibintu byo kwa shitani birakora, uyo mwanya ukabironka, ariko wagenda bikajana nawe. Ariko ubundi ibintu by'Imana ntibijana nawe. Ibintu by'Imana n'uruhererekane. Muheje kuvuga ngo umuntu ashobora kubimenya ko umugisha, ibyo abantu bita umugisha canke ibyo asigayemwo abo yakomotse ko batabironse neza, wagashobora kubikatisha bikagenda neza. Mwo tubwira ni gute umuntu yobihishurirwa akiga kubigwanya canke yobigwanya gute? Uraze ga Thierry, ni vyiza ko umuntu wese akwiye kumenya amateka yiwabo. Kamenya ngo mbega basokuru babaye gute, badata babayeho gute, kubera iki ibi bintu bitagenda neza, habaye ukamenya. Igihe umenye urashobora kuvuga ngo Mana ndaje imbere yawe, amateka y'iwacu si meza, ntiyabaye meza, ariko ijambo ry'Imana rirambwira neza ko nshobora kuba urunganwe ruza guhindura. None ndakwikubisa imbere Mana, ndasenze ngo dukure ku uyu muvumo, ndasenze ngo dukure ko iyi karande, uduhindurire amateka, uduhindurire amazina. Imana ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihindura amazina, ni Imana ishobora gutanga urunganwe rushasha umugisha. Wewe ukaba igisogokuruza c'umugisha kikava kuri wewe, naho ababa barakwibanjirije batigeze bamera neza, ariko wewe ukamera neza. Ivyo turabifitiye uburenganzira ko nico cyazanye Kristo kuza kudukura kwa amateka mabi ngo aduha amateka mashasha. Ibyo rero kubanza kubishurirwa ukabimenya, ukamenya umuzi utuma ibintu bitagenda neza. Muvuze ibintu bikomeye, ariko reka ngaruke kwa kakana. Akenshi Imana igomba gutanguza ikintu gishasha ifuta ibishaje bihari. Ngombye kuvuga iki? Igihe kimwe nibaza ko ari Namani yagiye gutanga ibimazi, yaracanye ibintu byo gushikanira Elisa. Abimujaniye Elisa aranka kuvyakira kubera amaboko yabizanye yari yanduye. Bituma Imana abwira Elisa, aramubwira ati nturinde kumwe ngo ndagufashe ikintu, genda muri Yorodani wiyuhagire incuro 7. Niba ngo ntibajanye, yagiye ajanye nabo bari kumwe. Avuyeyo aramubwira kuvyiza mbonye byo gushobora gukira imibembe nzanye, nemeye ko notanga ibyo mfise byose. Aramubwira izo feza zawe n'ibindi byose wazanye byigumanire. Harimwe ibanga ry'uko ibintu yazanye yabizanye yanduye, ntaza gushikana rero ibintu yazanye yanduye. Elisa aravyanka gutyo. Niyo mpamvu Gehazi yavyakiriye agahita agaruka ko ya mibembe. Hari gihe rero abantu bagiriko barahindurwa mu gisokuru gishasha Imana ikeneye ku uwo muntu. Imana ifuta ibyo bafise, kandi ko gufuta kuravuna. Ugasanga nyimba bafise ama etage habaye ikintu, kuko biri kubera mu isi y'imwemu, habaye ikintu ya ma etage akagurishwa, ya ma etage bakateza camunara, hakaba ikintu gituma wa mwana ariko arahindurwa. Imana novuga ko ari Imana akugwa ko ivyo se yamusigiye ko bitabonetse mu buryo bwiza. Abenshi rero iryo hindurwa canke iyo transformation ntibayikunda, ariyo mpamvu baca biga mu yo gushobora gukomeza kubaho mu bwo buryo no gukomeza kubiramira, bagaca basubira muri wa murage wa bya bintu basize bitari vyiza, bakabikoramwe amafuti. Mbega abantu badukurikiye bari guca muri processus nk'iyo ivuna, ibabaza, ibaze umuntu kuba yaramerewe neza agendera mu modoka nziza kubera transformation y'Imana, agatangura kuja gufata bus, mbere nayo kuriha bus akayabura. Iyo transformation benshi barayanga kubera iravuna.
umuntu aramutse akugisha inama wumva uwo mubwira ati komeza urindire icyo Imana igomba kuguhindura cyangwa uvuga ati oya igwanire? Je no kubwira ngo emera aho Imana igucisha. Icyo nzi neza aho Imana igucisha ntiyavuna. Ego ashaka kuba hababaza mugabo ntushaka kuhavunikira. Imana nukuri iri kwirakwigisha, igenda igucira kanzo buhoro buhoro, igenda ugicura kanzo kugira ngo ntiwihebe, kuko Imana n'umuvyeyi. Igihe iri kwirakwigisha haraho yemera ukaruha gato mugabo ikakigire ugurura akantu kakwereka wa rukundo rw'Imana, igasubira buhoro buhoro kugenda wiga ikagenda irugurura gushikaho nawe utebukamenya nayo by'ukuri, hama nayo ikabona kugusukako umugisha wayo. Mugabo ishure ryojo uraricamo. Iyo abavyeyi baciye mu bintu bibi nk'ivyo biragusaba ikiguzi, mugabo cihanganire kuko ni wagisohokamo ugisohokamo urundi muntu kandi ugisohokanamwo ibyiza. Nukuri biragoye iyo abavyeyi bagiye canke nawe wenyene waciye mu bintu nk'ivyo oye vya satanisme n'ibiki, nukuri biravuna kuko ni satani ntapfa kukurekura gutyo vyoroshe. Hariho intambara murinda kugwana n'ivyo yaguhaye igihe ibikwaka bigaherengetera vyose, ariko ntaco ntutinye, emera ivyo wabitware hama Imana ikuremera ivyawe bishasha byiza birimo umugisha w'Imana. Yego Imana izogenda ikuramira buhoro buhoro, igendera guforma igukuzi gushikane ku rugezo utangara. Rero ntucike intege, ntugombe kwimatanya n'ivyo bintu, nawe bagusigiye umurage mubi, nawe ntuwusigira abana ariko ubasigire ivyiza. Murakoze, turiko twegeza guheza ikiganiro, ariko ni izihe nama wogira abantu bari kurondera ubutunzi mu buryo butari bwo? Bavuga ngo hari n'abavuga ngo ndiko ndakuronderera mwana ivyo nzogusigira, kandi akabirondera mu buryo butari bwiza. Nizihe nama wobagira? Inama nobwira abantu bariko baranyumva, burya ubutunzi nyabutunzi bw'ukuri n'ibintu uronka mu mahoro, kandi ayo mahoro ukabisigira n'abana bawe, bikazobagirira ikimazi nabo. Ariko urazi kurondera ibintu gatiyeri aho kubera umugisha abana bikababera umuvumo. Hari ibintu abana bibabera umuvumo. Rero ndibaza ko atari umuvyeyi yira w'igipfu, nta muntu numwe atifuza ko abana be bomererwa neza. Rero wewe itandukanye n'ivyo, uvuge ngo Mana naho warabigendeyemwo, uvuga uti ndagomba kubiheba ndabivemwo, ntangurane n'Imana kugira ngo nzesiga umurage mwiza mu bana banje. Kuko birababaje kubona wasa n'umuntu afise ibintu ariko waraba abana bawe ugasanga basa n'abatigeze baronka ikintu. Birababaje canke ndetse ukanabibonera no muri uno mubiri, ukabona waravyaye ariko ukabona ntaco wavyaye. Birababaza cane gose, ariko uko biri kose, uko bimeze kose, ntaco. Aha nyene ugeze, unyene wumvise ibi, fata intumbero uvuge ngo Mana sinzi vyakozwe. Ushobora kuba utanabizi wewe, ariko urikuranwa n'ivyakozwe n'abavyeyi. Uvuga uti Mana ndashaka hanyene bigeze kwitandukanya navyo, ariko ntangure ibindi bishasha nawe. Nukuri Imana iraza kukumva kandi iraza kukwakira, iraza kwereka inzira yo gucamwo kugira ngo ushobore kubisohokamo. Ariko vyose bigusaba kubanza kubona no kumenya mbega kwereka ibintu bimeze gutya, kuko abantu b'Imana burya nta muntu n'umwe Imana yaremye yo gupfa rubi. N'ubu ndasubiye kubivuga, Imana twese
nukuri yaturemeye kugira ngo tubeho ubuzima bwiza, kandi ubuzima bwiza si uko bufise ibihinda. Hariho abantu bafise ibintu bihinda ariko barutwa n'abantu bafise utuntu dukeya bakatugira mu mahoro n'umutekano. Hariho agakuru sinzi ashobora kuba ari agakuru abantu bashatse kwerekana nyene ngene abantu baba bafise ibintu mugata amahoro arimwo, ngo yari umwami ngo akagira ngo umubanyi umukene ari akazi kiwe kari ruhande yiwe, hanyuma ngo uyu mwami akagira umugore we ngo aragenda aronda araherengetera, mugabo ngo akabone wa muntu w'umukene ngo bararyohewe, umugore we aravyibusha ameze neza, bama batwenga bama banezerewe, ngo hama ngo umunsi we ngo aramubaza ati ndagusavye umbwire ati uyu mugore wawe ko avyibushe kandi mbona atanu uburyo mufise ubigenza gute? Tice nujuje ibintu byose mugabo umugore wanje yaraherengeteye. Ngo acamare ati nururimi nta kindi, ati nururimi. Ngo acagenda avuga ati indimi z'inka zose muje murazana iwanje. Noneho akabona wa mugore aguma anyika aguma yonda asubira kubwira wa muntu ati barampenze, ati none ko naguze indimi zose z'inka ariko umugore wanje nguma mbona nuba atakuntu. Ati rega se nakubwira ururimi rw'inka, nakubwiye ngo kumubwira neza, kumuganiriza neza, kutamurya umutima. Uriko uravyumva? Rero bisigura ngo hari abantu bafise ibitagenda mugata amahoro babifitanye, ariko abandi ugasanga nta dukeye mugabo bakanezerwa bagahimbaza Imana bagashima ivyo urwego rwose bagezemo. Rero ndabwira abantu by'ukuri turondere ubwami bw'Imana, turondere gushira mw'Imana mu vyacu kugira ngo bibemwe amahoro n'umugisha. Nico numva nobabwira. Wa murakoze cyane, dushimiye abadukurikiranye, ndabizi ko ari cyo bungutse cyane cyane mu kumenya uburyo umuntu ashobora kuronderamwo umugisha azoraga abamukomokako. Bivuga ngo umugisha uhoraho uratungisha nta n'umubabaro awuvangamo. Usanga n'abamukomokako nkuko mwabivuze awubaraga bikagenda neza cyane. Turakenya ibisokuru ntihari byinshi, ibisokuru bifise umugisha uhoraho bagumye bahanahana, ntihari ibisokuru byinshi. Umuryango tuzi cyane ni umuryango wa Isirayeli, nibo bagiye bahanahana umugisha kandi n'ubu baracaganje kuko bahawe umugisha n'uhoraho, kuko kudasamara Imana itanga umugisha barawucakira. Turabashimiye cyane. Akoze Imana iguha Amen, amen. Kadusenga Imana turangiza, dushimye abakurikiranye ikiganiro, uwo cyafashije kugisangiza mugenzi we n'ubundi buryo bwo guca umugisha. Amen. Amen. Mwami Yesu turagukengurukiye ko watugiriye neza tukabasha kumva ibi biciye mu mukozi wawe. Ndagushimiye, ukomeze utabara amahanga, ukomeze ufasha abantu bawe. Turi mu gihe ibyaha bigwira kandi ubutumwa buvugwa, bisigura ko hariho ubundi buryo abantu babona mwicari cy'umugisha, ariko ndagushimiye ko biciye mwino video bacije gufasha utahura icari cy'umugisha. Umugisha turumvise ko ari ikintu umuntu ashobora guha abazomukomokako kandi bakakibanamwo amahoro. Ndakwingiza gukomeza gutabara amageneration, komeze kugira neza abantu bawe. Ivyiyumviro wiyumvira ku bantu ni ivy'amahoro si ivy'ibyago, ukomeze gutabara imitima. Tuzi ko umugisha uruti yindi nagakiza utabara abantu bakurikirana holycanaantv kugira ngo abatarakira agakiza ubahe kwakira agakiza, bitume bazoragwa ubwami bw'ijuru. Niba bamwisi naho bazogende bunguka cyane cyane. Ku byabaye byose mwakina kiganiro, ku byakuritse byose, ku byavuzwe byose, ukomeze kubikurikirana kugira ngo abo bakwiye kubyumva babyumve mu izina rya Yesu. Amen.